Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uno mwaka tugiye kubagezako amakuru ariko aravugwa agezweko muri kano kanya muri iri joro ryo kuri uyu munsi igenekerezo y'11 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. N'amakuru rero haza kuza kuba ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Bamwe bati aho gupfungwa amahera yanje azobe ibipapuro. Aba ni bamwe mu bategetsi begereye cyane Alain Bunyoni cyane harimwo ibihangange vyinshi vyo mu mugambi uri ku butegetsi CNDD FDD ndetse na bamwe mu bihangange bikomeye cyane mu rwego rw'umutekano no kwivuna abansi mu gihugu. Perezida Varisito Ndayishimiye yagabishije aba bose banyegeje amahera muhira mu ngo zabo ko boyajana ku mabanki ritararenga. Aba bavyumvishe bagize ngo Perezida Varisito Ndayishimiye arimwo arakina mu nyuma ababonye afashe ingingo yo guhindura inote z'ibihumbi 10 ndetse n'izibihumbi 5 nibwo babonye ko ibintu vyoba biri iseriye. Kuri ubu rero abo bose bari begera Alain Bunyoni bagize ubwoba bwo kujana ayo mahera ku mabanki yabo. Igituma banka kuyajana nuko bashobora kwakwa insiguro yaho bavanye ayo mahera. Ni mu gihe bizwi ko ngo Alain Bunyoni n'akarwi kiwe hari amahera menshi baronka mu nzira zidakurikije amategeko. Biravuga kandi ko hari banke Lambert ngo vyoba ngo nayo iri mu vyatumye abantu badakorana n'amabanki bakanyegeza amahera muhira mu ngo zabo. Abango hakaba harimwo abasoda baja mu butumwa hanze y'igihugu, abadandaza bamwe bakomeye cyane ngo reka n'umuntu wese akeneye ingurane yihuta ngaba nibo baca bitura abantu baguranira amafaranga ku nyungu nini ariko ho vyoroshe. Kubera umuntu aba yakeneye amafaranga vyota kandi amabanki nayo akaba atorohereza abashaka ingurane. Abakora ivyo vya banki Lambert ngo baciye rero bikika mukiza amabanki nayo akabura abanywanyi bayo atyo. Ni byinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru yo bakora ibi birabana na Alain Bunyoni ndetse nabo mu karwi kiwe boba bakomeshejwe n'umukuru w'igihugu nyene cyobero Varisito Ndayishimiye. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafite ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere no Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Umukuru w'igihugu nyene cyobero Varisito Ndayishimiye bimwe mu vyaha yagirije Alain Bunyoni harimwo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Benshi bacumva ingingo yo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu yavugwa mu vyo Alain Bunyoni yagirizwa bumvise ko ari urudandazwa rw'igitoro Alain Bunyoni yari yarihagiye ndetse n'ibindi bitandukanye cyane no gukotesha amatungo yiwe ibikorwa vyinshi vya leta kuko ngo binavuga ko hari amazu yiwe igipolisi cy'u Burundi coba gikoreramwo. Ibi bimaze kuba benshi ntibamenye ivyo ari vyo. Inyuma yaho rero hatangarijwe ko Alain Bunyoni yagiye gusakwa iwe, haja gusakwa amahera yanyegeje muhira iwe ndetse n'ibigwanisho baguye mu gahundwe babonye atana kimwe bavanyeyo. Aha niho rero hatangura gusakwa ibindi bihangange bikomeye cyane. Hari abasatswe baramenyekana harimo nka Reveriyano Ndikuriyo, Daniel Gerase Ndabirabe, umutambukanye muhisi Petero Nkurunziza Denise Bucumi ndetse n'uwahoze ari umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana. Aba bose barasatswe. Mu gusakwa hari n'abandi ngo bagiye basakwa ariko ivyabo ntibishirwe ahabona. Kuri ubu rero bose bari mu gacerere ntangere. Bamwe batanguye kuvuga bati aho gupfungwa mbazwa aho aya mahera yoba yaravuye azohinduke ibipapuro. Inyuma rero yaho mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye agabishirije abantu babika amahera yabo mu mazu mu misi iheze avuga ko batajanye mu banki bazokwikangura umunsi umwe yahinduye ibipapuro ryavuzwe ryaraye ritashe. Kuva ku igenekerezo y'indwi gushika ku igenekerezo y'17 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 inoti za kera z'ibihumbi 10
n'iz'ibihumbi bitanu zitegerezwa kuba zajanywe mu mabanki guhinduzwa. Igikorwa catunganijwe ku buryo amafaranga menshi atazoba arahindurwa hafatiwe ku ngingo zafashwe zerekeza ingingo y'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB. Ibanki y'igihugu BRB yarafashe ingingo yo guhindura giturumbuka inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 ku buryo atawemerewe gushira kuri konti amafaranga arenga imiliyoni 10 ku munsi gushika igenekerezo y'17 ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2023, kutarenza ibihumbi 300 ku bantu n'ibihumbi na miliyoni 15 ku mashirahamwe ariha hakoreshejwe ibanki ku yindi. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano nabwo bwarabujije abantu kurangura umwimbo w'abanyagihugu muri ino misi, eka n'izindi ngingo zitari zike zikaba zarafashwe. Batise kubera iki izo ngingo zose zafashwe? Nk'uko Ibanki Nkuru y'Igihugu yabishikirije mu itangazo, hari amafaranga yasohora ariko ntisubire kuyabona mu mabanki be no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, ikavuga ko inoti z'ibihumbi 10 ndetse n'iz'ibihumbi 5 zitakiboneka. Ivyo bigatera ingorane mu butunzi bw'igihugu nk'uko iryo tangazo ryo kwigenekerezo y'indwi ruheshi rya BRB ribivuga. Nkako ngo abadandaza benshi ntibari bagikora n'amabanki nk'uko amakuru ashikira ikinyamakuru kimwe mu vyandikira mu gihugu c'u Burundi abivuga. Ivyo bikaba vyavuye ku mvo zitanu tugira tubabwire ngaha. Imvo ya mbere, amabanki hamwe n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bavuga ko atorohereza iterambere ry'abanywanyi babo hafatiwe ku mwanya muremure ingurane zimara zitaraboneka ngo hamwe n'ibisabwa bigora kuronka akenshi. Ngo les banques et microfinance du Burundi biravugwa ko kandi ngo amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana nka Muteke n'ayandi hagiye atandukanye harimo na Edeni ngo ko hashobora kuba hafise ubutunzi budasiguritse, hakanashobora kuba arusha amafaranga amabanki, niyo ngurane ngirize ibeneka inyungu n'umurengera. Amashirahamwe amwamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi yategetswe gukorera mu gisata c'iterambere, haca arigisha abanyagihugu ukuntu boza barakorera hamwe bagatezanya imbere ku buryo bwihuta. Mu nyigisho rero abanyagihugu baronkejwe kandi ngo bakiriko harimwo ivyitwa ibirimba, amazina menshi y'ubwo buryo bwo guhanahana amafaranga adaciye muri banki. Ngo vyatumye rero abantu boroherwa kuronka ingurane bagahanahana amafaranga atarinze guca mu mabanki. Nk'uko babandanya babivuga, ngo hari hasigaye hariho ibirimba wasanga umuntu ashobora kuronka ingurane y'imiliyoni 50 vyoroshe akaba yayasubije mu mezi 3 gusa kugira n'abandi bashikirwe. Ngo umuntu rero yashobora gushiramwo imiliyoni 10 agaca yiraramira, inyuma y'amezi 3 agasanga yungutse izindi miliyoni 7. Isoko ryacu kandi rikanavuga ko amabanki yarabimenye ariko agaca yanka kubika amafaranga y'ibirimba ku itegeko rya BRB, vyatumye amabanki adasubira kuronka abayasaba amadeni nk'uko vyahora. Ica gatatu nk'uko nari nabibabwiye harimwo ibizwi nka banki Ramberi. Ibi navyo ngo vyatumye abantu badakorana n'amabanki, abasoda baja mu butumwa hanze, abadandaza bamwe eka n'umuntu wese akeneye ingurane ngo yihuta baca bitura abantu baguranira amafaranga ku nyungu nini ariko vyoroshe, ngo kubera umuntu aba akeneye amafaranga vyihuta, ngo kandi amabanki nayo akaba atorohereza abashaka ingurane. Abakora ivyo vya banki Rambere ngo baciye rero bikikamukiza amabanki akabura abanywanyi bayo aryo. Ica kane havugwa kandi ibihangange mu mugambwe uri ku butegetsi hamwe n'abadandaza bakorana boba baranyegeje amafaranga mu mazu kugira ntibafatwe ngo bahanwe n'itegeko rihana abafise ubutunzi budasiguritse. Amasoko yacu akanavuga ko hari umugwi bari begereye umuhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza bo batorohewe muri no misi harimo arengewe mu Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere ari mu mvuto ngo boba baranyegeje amafaranga mu mazu, ndetse bamwe bikavugwa ko bayabitse no mu mafaranga mva makungu.
Mu badakorana n'amabanki harimwo abatari bake batazi ivyiza birimwo, kuko atanyigisho bigeze baronswa cane canke ngo babone abatungishijwe no gukorana n'amabanki. Abo rero ngo harimwo n'abadandaza bato bato hamwe n'abikorera ubundi buzi nko kurima, kubaka n'ibindi, ngo bahitamwo rero kuyibikira, ayandi bakayabika mu kugura amatongo n'ibibanza, akaba ariho bayabika aho kuyabika muri banki. Mu bagize ico batangaza ntibahurije kuri iyi ngingo y'Ibanki Nkuru y'Igihugu yo guhindura amafaranga atari make ibipapuro. Bamwe bavuga ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye yoba yabikoze kugira afate ubutegetsi neza mu gusubiza hasi ibihangange vyasumvya amahera leta, ico bavuga ko ari ciza, mu gihe abandi baneguye iyo ngingo bavuga ko ari ugukenesha abanyagihugu bagashira amakosa kuri leta yemerera amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana injoje, ariko ntitange amategeko yofasha kugira abantu baronke ingurane vyorosha kandi ku nyungu ntonto nk'uko bikorwa mu bihugu bikikuje Burundi, aho umuntu ashobora kuronswa ingurane ku nyungu ya 2.5% kandi yatanze ingwate y'ikibanza kitubatswe. Ndabukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragezweko muri kano kanya. Vyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV muhezagirwe.